hariho nk'inyigisho twaronse novuga zitwa gutunganya umugambi entrepreneuria, nk'izo zaradufashije cyane. Benshi mu rudandazwa twari dusanzwe turukora novuga uko tugwiyumvira, mugabo muri izo nyigisho vyaradufashije cyane kuko baratwigishije ingene ubanza gukora umugambi. Nivyo umuntu yashaka kudandaza ariyumvira ati nshaka nzobidandaza gutya, ariko ntivyari bikwiye. Ubu twarabonye ingene tubanza gukora umugambi, tukaraba amasoko, tukaraba ibintu vyinshi vyo gutuma utangura kudandaza, vyo gutuma utara umudandaza utangura kudandaza, vyo gutuma wari usanzwe uri umudandaza utera intambwe kugira ngo urudandazwa rutere imbere, kandi kugira ngo uve mu kwitwa umudandaza twitwe umugwizatunga, kuko umugwizatunga twari tuzi mu mutwe ko ari umuntu afise mutahe munini, amahera menshi, mugabo twasanze umugwizatunga atari uwo. Ni vyinshi twize, ariko hanini afatiye ku ngene abanza gutunganya urudandazwa rwiwe.